tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Yesu ashimwe cyane. Now nizeye ko mugikunda ijambo ry'Imana. Ce message muri no minsi iri special cyane kuko irimwo ifungurwa ikenewe kugira ngo iguhagarike neza mu buzima bwa Kristo. Kimwe mu byo muhemu yera numva ariko arashira ku mutima cyane ni ugushira equilibre muri identité yacu. Uko murakoze mukomye amashi yakomenye ni muyashikane hama tubandanye ibindi. Amen. Tubikore neza hama tuje kubindi. So ari umuntu ashobora kugenda atakaza buhoro buhoro icyo yabaye, mugabo bifise ingaruka mbi nyinshi. Bifise ingaruka imwe ikomeye cyane, bihakaryo vyugururira umwasi ibikorwa vyiwe mu buzima bw'umuntu. Umuntu agasanga umenga ari ibintu imiryango menga iruguruye myinshi mu buzima bwiwe, ukamenga umuryango uruguruye uriruguruye, mugabo ahantu hose hatugawe no kwizera kwawe haba huguruye. Mu karere kose kwizera kwawe kutugaye aguma huguruye, satani aguma afise access kwinjira no gudetruiza ibintu kanaka. Iki cigwa ngamije kugufasha kugara imiryango imwe. Nashaka ndakumvishe ko vraiment ntituri suppose kubaho nk'abandi bose, turi abana b'Imana. Dose amen nkenye. Nabazivugiye mu mutima, nabaziyumviriye mu mutwe, nabazivuze, nabazivugiyemo. Muvuge amen nini? Nagomba kugufasha kugara imiryango imwe. Ushobora kuba mu buzima bwawe umuryango kanaka uza ati uyu muryango urugaye. Par exemple nk'ubwoba ukavuga ati aha je narugaye umuryango urugaye. Satani zo kuva ko atwaguritse ibintu gutera ubwoba, mugabo ukumva ko ufise kuruhukira muri Kristo Yesu, ukumva ko ufise kuruhukira mu byo wizera, ukumva ko malgré vyabaye n'ivyo ndiko ndabona Yesu ni muzima, turi kumwe ngaha nta nakimwe kiza kuba. Haleluya. Ndiko nimvira igihe abigishwa bari mu ruzi canke mu kiyaga, hama umuyaga ugahuhuta, ingunza, mipfunda, hama baragize ubwoba bwinshi. Mugabo ubwoba bwabo bwari bufatiye ku kintu kimwe, kutamenya umuntu ari kumwe nabo mu bwato n'ivyo ashoboye. Iyo babimenya ntibari kwirirwa baragira ubwoba bwinshi, ntibari kwirirwa bararira, ntibari kwirirwa baranigerageza birebire, bari kumuvyura hakiri kare. Hama akabwira imipfunda, akabwira umuyaga, bikamwumvira, bigaceceka. Bijya vyabaye bamaze gupanika, byari kuba batarapanika. Bijya vyabaye barafise ubwoba, bamaze kwizera, bamaze kwibona bapfuye, byari kuba bataribona bapfuye. Rero mu buzima bwawe ngomba kugufasha kugara imiryango imwe, imiryango myinshi kanaka uyugara. Haleluya. Ku munsi w'Imana narakoreye novuga nari muri introduction, mugabo uyu munsi nagomba nzana ikintu ca mbere. Nababwiye hariho identité dufise muri Kristo Yesu, kandi umuntu ashobora kwitahura ugutariko bikamuzana ahantu abaho ugutariko.
mugabo umuntu ashoboye kwitahura neza hama akabaho nk'umukristo Imana yashaka. Ndizera rero ko ibintu ngomba kuguha bizoguhagarika neza muri identite yacu yo muri Kristo Yesu, bikuzana ahantu uyibeho neza. No musi rero nagomba nje ku kintu ca mbere twabaye muri Kristo Yesu. Ndazara bariko baraciyumvira kuko hari ibintu atakuntu na kumwe twovuga icyo twabaye muri Kristo Yesu ntibivuga. Tujane hariya muri Yohana igice ca mbere umurongo wa 12. Ndakunda umurongo n'umutima wanje wose. Kambere mpe kuri 11 avuga ngo yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. 12 ariko abamwakiriye bose, twese tuvuga ati bose n'akajambo gasigura ngo atawuvuyemo, mu bamwakiriye atawuvuyemo bose yabahaye iki? Yabahaye, murabe harimo amajambo akomeye. Ijambo rya mbere bose, yandi majambo ntushoboye kumwakira hama ntuhabwe iki kintu. Abamwakiriye bose, hama yabahaye. Indi jambo rikomeye ni iri, abamwakiriye bose yabahaye ububasha. Twese tuvuga ububasha. Ivyo kuba umwana w'Imana nibifatana no kwifuza, nibifatana no gushaka, nibifatana n'ibikorwa mbere wanashaka. Ivyo kuba umwana w'Imana bifatana n'ububasha bukugira umwana w'Imana. Nushoye kuba umwana w'Imana atabubasha bwakugize kuba umwana w'Imana. Rero Bibiliya ivuze ngo abamwakiriye bose yabahaye ubushobozi bubagira bwo kubahindura abana b'Imana. Sindaheza. Haleluya. Ariko abamwakiriye bahaye bwo gucika abana b'Imana. Nibo bizeye izina ryiwe. Abantu bizeye izina ryiwe mumbwire amen. 13 nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Twese tuvuga ati bavyawe n'Imana. Now ikintu ca mbere mu kwikirane rw'ibintu ngomba kwetablisa neza hano, ica mbere vuga uti turabana b'Imana. Vuga ati ndi umwana w'Imana. Cyane uti ndi umwana w'Imana. Avec fierté vuga ati ndi umwana w'Imana. Shiramwe n'akantu ko kugira kwishima. Shiramwe n'akantu basi ko gushima Imana. Vuga ati ndi umwana w'Imana. Okay. Kandi ivyo nta numwe ashoye kuvyigira, nta n'ushoye kubigirwa n'amasengesho. N'ubushobozi bukugira kandi n'ubushobozi uhabwa. Yabahaye ubushobozi bwo kubagira abana b'Imana. Nibo bizeye izina vyigiwe, nibo batavya no kwifuza k'umugabo n'amaraso, ariko bavyawe n'Imana. Bari Imana, iki ni iciyumviro ca mbere nagomba mbanze mpagarareko. Ukwiye gutahura neza nk'umukristo ko ubukristo si dini. Ubukristo sumugwi w'abantu baza hamwe bakavuga ibintu vya Yesu. Ubukristo si n'inyigisho zivuga Yesu Kristo. Ubukristo si dini rimwe mu yandi madini. Ubukristo bufatiye ku muntu yatanze ubwiwe buzima yitwa Yesu Kristo, wakira umunsi umwe hanyuma akagucikira ubuzima ukavuka ubwa kabiri. Rero c'est très important gutahura ko maze kwakira Yesu Kristo naravutse ubwa kabiri. Rero kuvuka ubwa kabiri nibisigura ngo uri wa wundi mugabo yahora dasenga asigaye asenga. Bisigura ngo nukiri wa wundi mugabo afise ubuzima bwo gusenga. Bisigura ngo nukiri wa wundi yari asanzwe ariho mugabo uri wundi mushasha afise ubundi buzima bushasha baho. Amen. Ona igihe umuntu yumvira ati ubukristo nari kwirigara hama ndavayo nza mu nzu y'Imana banyigisha kubaha Imana n'ivyagezwe kanaka ngenderako, agaca aheza gutanga definition y'ubukristo gutyo. Mugabo
ubukristo butangura n'igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri. Hari igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri. Umuntu yari umugabo w'imyaka 50 akakira Yesu Kristo aravuka ubwa kabiri. Hapana mu buryo bw'umubiri, umushatsi uguma ari wa wundi nyene, aguma abona kwa kundi nyene, wanashima mbere ivyimviro vyiwe bishoye kuma ari byari bindi nyene gushika ku mwanya kanaka. Mugabo hari ikintu kiba indani mu mpemu y'umuntu yavuze ubwa kabiri. Umuntu wese yakiye Yesu Kristo yumvise ubutumwa bwiza akabwizera hama akakira ingabire y'ubugingo budashira, indani muri we hari igitangaza kitarata. Hari igitangaza cy'uko umuntu wa kera arapfa, umuntu mushasha agatangura muri we. Ubuzima bushasha buravuka muri uwo muntu, araba mushasha, aratangura n'ubundi bushasha nyene bw'ubuzima. Mbere verse twasomye ku munsi w'Imana avuze ngo abafise umwana nibo bafise ubwo bugingo muri bo. Hari imbuto y'ubugingo budashira iza muri twebwe. Usomye muri Yohana 3:16 yavuze ngo kubw'urukundo Imana akunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizere wese ahabwe ikintu bita ubugingo budashira. Ubwo bugingo budashira narasiguye ubwo ari bwo n'ubuzima bw'Imana, ni ingabire y'ubuzima bw'Imana Imana yahaye abantu wake Yesu Kristo uhabwa. Rero ubukristo buce butangwa gutandukana n'andi madini ngaho ko kwinjira muri ubuzima bita ubuzima rukristo bitangurana no kwakira ubundi buzima. Ubwo buzima utarabwakira naho uwo mara imyaka 10 mu vy'abakizwa, mbere ukanasenga cyane, ukanamenya na formule y'ingene abakizwa basenga, ntibihindura ko uri umupagani. Uguma uri umupagani gusa ari mu nzu y'Imana. Mugabo igihe wakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe, indani muri wewe hari igitangaza kiba, ukavuka ukundi gushasha, ukaba umwana w'Imana. Kandi ivyo bishigikiwe n'ububasha, bifatiriwe n'ububasha. Ubwo bubasha bukiri ngaho uracyari cya kindi nyene Imana yakugira. Imana ishimwe cyane. Tujane hariya muri Yohana, asomere igice cya mbere Yohana yanditse igice cya 3 umurongo wa mbere. Imbere yuko asoma ibwira ati ndi umwana w'Imana. Murabe urukundo uko rungana data wa twese. Urabe urukundo uko rungana. Ariko bakubwira ngo ivyerekeye kuba umwana w'Imana bifatanye n'urukundo runini cyane data wa twese yatwereza. Ko twitwa abana b'Imana. Kuba twitwa abana b'Imana bifatanye n'urukundo runini cyane data wa twese yatwereza. Kandi niko turi. Vuga ati ndi umwana w'Imana kandi niko ndi. Kandi ivyo rero ivyo bifatanye n'urukundo runini cyane data wa twese yatwereza. Ushaka kumbaza ati pastor, none ugo rukundo data wa twese yatwereze mu kutugira abana b'Imana, bari Imana erega ubundi kuba umwana w'Imana ni gitangaza tutogeranye n'ibindi bitangaza, birakomeye cyane. Kuba umwana vyatuzanye muri famiye y'Imana. Kuba umwana w'Imana vyagukuye muri famiye kanaka bikuzana kuba muri famiye y'Imana. Umuntu principe yo kuvyarana murayizi. Mvyaye umwana ndiko nubaka umuryango. Mvyaye babiri umuryango uri kurakura. Mvyaye batatu umuryango uri kurakura. Ndiko ndubaka famiye. Haragera igihe akavuga ati aba bantu bose ni abana banaka, ni famiye naka. Biko muranyumva. Rero mwibuke ko nitwahawe ikintu abamarayika bahawe. Amarayika barahambaye barakomeye n'ivyo, mugabo abamarayika mwijuru sabana b'Imana. Ibinyabugingo mwijuru sabana b'Imana. Bariya bakuru 24 biritubwira sabana b'Imana mwijuru. Mugabo twebwe turabana b'Imana mwisi. Kandi bitubwira ngo twicaranye mbere na data ahantu ho mwijuru. Vyumvikana ngo abamarayika barakwamvia wewe, ibinyabugingo birakwamvia wewe
kuba uri umwana w'Imana nta kindi kiremwa na kimwe cyiza kinakomeye kinahambaye kungana ikiremwa cyabyawe n'Imana. Imana ishimwe. Vuga ati ndi umwana w'Imana. Bano Imana c'est très important ko tugendana iyi conscience ko turi ngaha, ko tugendana n'abantu, mbwa twebwe turi abana b'Imana. Tuko tubana n'abantu bavyawe n'abantu bafite ubuzima bw'abantu, mbwa twebwe twambaye umubiri w'abantu, mbwa dufite ubuzima bw'Imana muri twebwe. Dukorana n'abantu bafite ubuzima buntu, bakora nk'abantu, bavuga nk'abantu, babayeho nk'abantu, mugabo tukababonekamo nk'amatara. Niko birivuga. Tubaye muri bo nk'amatara, mbwa amurika iki? Amurika iyo ngabire y'ubwo buzima twakiriye hagati muri bo. Haleluya. Rero nagomba nakuzana ahantu ivyereke ubuzima bwa Kristo, nimba rufatiro rwa mbere wakicara ko neza ukiyumvira kukarimbura ko nuko wavyawe n'imbuto y'Imana, uri umwana w'Imana, ukomoka ku Mana. Bivuga ngo bana bato mwe murabava ku Mana. Icyo bisigura kuva ni nkuko nofata aka gaseke nkakavunamo kubiri, nkaca ntora utuntu tubiri, agapande kamwe noca nkuramo udupande nganda kavunyemo kubiri, udupande tubiri kamwe edaire akandabuze ingene ndagatanga akarorero. Reka ntanga akarorero kuri ibi. Mfashe rino shugwe, haba nkarikurako ishugwe rimwe, iri shugwe rinkuyeko rivuye kuri iri, myandi majambo rivyawe n'iri. Rero hari ibintu byinshi bisangiye, kubera ko ubuzima bw'icyavyawe n'icyakivyaye ni bumwe. Aro biritubwira muri cyetu cya mbere hano yanditse igice cya 4:4 ivuga ngo bana bato mwe murabava ku Mana. Mwandi majambo ubuzima bwanyu nibukomoka hano, buva ku Mana. Aro bumaze kuba buva ku Mana, hari ibintu ngomba fatanye n'icyo kintu. Umvize identity itangura guhinduka. Narababwiye deke uhawe ubuzima bushasha bica bifatana identity shasha. Aro birivuze ngo bana bato mwe murabava ku Mana. Mwandi majambo ubuzima bwanyu nibikomoka hano, bwavuye ku Mana, automatiquement ivyeke identity yanyu bica bifatana na source yanyu. Nushoboye nicyo gituma ubananije umurongo, mbanarize umurongo gatonya, hari akantu ngomba mvuge ngaho. Nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Umviriza, nico gituma abisi batatuzi, apana kubera batatubona, mbwa kubera batayimenye. Mwijambo rimwe ntushobora kumenya ikintu utazi aho cyakomoza. Bivuze ngo igituma batatuzi ni kubera batayimenye. Mene majambo ntibazi source yacu, nico gituma badashoboye kumenya abo turibo. Haleluya. Alors, bano Imana nagomba kuzana ahantu wewe bwa mbere banza umenye source yawe. Igihe wavuka bwa mbere wavyawe na papa na mama, ico baguhaye ubuzima bw'abantu. Nga igihe wavuka bwa kabiri bitubwiye ngo nta rubuto rw'umuntu rwagiyemwo, atubwiye ngo nta n'amaraso yakuvyaye, nga wavyawe n'Imana. Ari umaze kuvyagwa n'Imana, atakindi gisabwe vyahinduye identity yawe. Ubwo nyine vyaguhaye identity shaje kuko ukomotse ku kindi gishitsi, ukomotse handi hantu. Aho rero ukomotse, ubwo nyene haguha ubundi buzima, hagaja guha n'irindi zina, hagaja guha n'ibindi bikuranga, ibikuranga bifatanye naho hantu wakomotse. Alors basha bano Imana, kubwo rero kwihenda kuri identity yacu, uca wihenda n'ingene ubaho. Umuntu atari conscious identity nasubira kubaho nk'uko yabwizwa kubaho. Ngo umuntu ari conscious identity yiwe muri Kristo Yesu, uwo mwanya nyene ubuzima bwiwe buca buturuna vere ya identity yiwe. Rero nagomba ndagufashe icambere ugendane conscience. Turi mu isoko turiko turadandaza, genda na conscience ko n'umwana w'Imana ari karanda umuceri. Uri kurarima n'umwana w'Imana ari kararima. Uri kuriga n'umwana w'Imana. Ega dufite ikibazo ko twambaye umubiri usa n'uwabo, tukaja twibaza ngo dusa nabo,
tukajya dukora cyo kimwe nabo. Nga ukuri nuko igihe wavuka ubwa kabiri bivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe gishasha, ivya kera biba bihise. Ifo gutahura neza umaze kuza muri Kristo Yesu hari ivyahise. Ivyo rero vyahise nusubire kubitora kuko si ivy'iwacu. Mugabo bije uvuga ngo hariho bishasha rero vyaje, ubwo buzima bushashe rero nibwo uca wakira hamukabaho. So yebwe ati ndi umwana w'Imana. Subira hereje kuri iyo verse ku murongo wa mbere usome. murabe urukundo uko rungana data wa twese yadukiriye. Imbere yo kuraba kuri umwana w'Imana bivuga ngo raba n'urukundo rutagira uko rungana. Buri kwitwa umwana w'Imana n'urukundo rutagira uko rungana. Ibi wo bigura amafaranga ngana gute? Ibi wo bikorera ibikorwa byitwa gute? Ibinye ni wo bica. Nta kintu na kimwe wogira ngo ube umwana w'Imana. Mugabo Yohana yavuze ngo ni murabe gusa urukundo rw'Imana rurenze urugero rudafite ingene gosigurwa data yatubwiriye kuba twitwa abana b'Imana. Ndanakunda ngo niko turi, sinizina batwita gusa, ni nako turi. Mwene majambo ni iyo mbuto nyene yatuvyaye, sakazina kirebanga dufatanye n'ubwo buzima nyene bwacu. Haleluya. Andanye ko twitwa abana b'Imana. Ego. Kandi niko turi. Nico gituma abisi batatuzi. Ugati nico gituma abisi batanzi. Barakuzi ku ishure, mbwa bakuzi indani muri we uriwe. Barakuzi ku kazi mwicaranye, mbere bashaka kubazi n'amakosa yawe. Mbwa nibazi indani muri wewe uriwe. Ko ari gitangaza cyabaye kitaboneshwa ya maso igihe wake Yesu Kristo. Warahindutse indani muri wewe. Ivyo rero ntibashoboye kubibona. Nga wewe Yohana avuga ngo ni murabe urukundo rw'Imana uko rungana. Ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Ivyo rero bise ngo ntibashobora kubimenya. Nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda rero none turabana b'Imana. None ko turabana b'Imana. Ariko ko tuzomera ntikurahishurwa. Ariko ko tuzomera. Yatangaje ibi bintu by'uko turabana b'Imana. Sinobisigura nabo mu myaka 10. Nta n'umwigisha yigize kuvyigisha neza ngo abimare. Kuko uko tuzomera ni kurahishurwa. Ivyo Haleluya. Uko tuzosa nibirahishurwa. Mwene majambo bavuze ngo nibirahishurwa bisura ngo biracari kinyegezwa. Biracari binyegeje. Si kintu twoshobora si revelation kwakirira rimwe. Gwigituma dushobora kuyakira rimwe ni kubera ngo tubona gace mu ijambo ry'Imana. Ako gace duhishuriwe ako niko tuzi. Ivyerekeye kuba abana b'Imana biri vaste cyane kutoshobora si revelation kwakira rimwe muri ubu buzima. Uko tuzomera ni kurahishurwa. Ariko rero ico tuzi nagoma mbanze bazishengero ryanje hano. Eski kimurakizi banza imbere ko muvuga ngo ego banza mumvirize icarico. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa. Ico tuzi nuko aho Yesu azohishurirwa. Guhishurwa bisigura ngo niyo yagaragara, niyo nagomba ngo niyava mu gacerere, niyaza, niyagaragara, niyaza, niyaboneka. Biriva ngo niyahagarara hejuru mu bicu aje gutora ishengero. Niyahishurwa tuzosa nawe kuko tuzomuraba ukwari. Niyahishurwa hari igitangaza cya kabiri kizoba. Igitangaza cya mbere cyabaye igihe twizera urukundo rwiwe. Igihe twumva inkuru y'urukundo rwiwe tukayizera, habaye igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri. Mbwa icyo gitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri kirimo ibanga rishigwe ritazopfa rishuwe. Naho mwe muyera kwigisha gute ibanga ry'umwana w'Imana rirarengeye yishurirwa ushaka kwakira uri muri ubu buzima.
ngatubwiye ngo niyahishurwa rero, niyo yagaragara, niyo yaza, hari ikintu kizoba ngo tuzomubona imbona nkubone. Ubu tumubona gute? Ubu tumubona par revelation biciye mu ijambo ry'Imana. Mugabo ngo niyahishurwa, nta Bibiliya izosomwa, tuzomubona imbona nkubone. Haba ngo nitwamubona imbona nkubone tuzohinduka duse nawe. Nahinze ko amara kumbwira amen, ariko ntacyo, reka subire mvuge gatoya. Engineer niwamubona, ibyo kuba engineer bizoba bihagaze. Niwamubona uko azosa, nituzi ishusho azozamwo, nituzi ingene azoba ameze, mwazoba igitangaza cy'umwanya umwe ku bantu bose. Tuje duhinduka, tuje dusa nawe. Kandi gusa nawe umviriza icyo bisigura. Bisigura ngo nta difference izoba ikihari ya wewe nawe, na jewe na wewe, na wewe n'uwundi. Nta difference izoba ikihari nitwamubona. Mbega ivyo bihe, nitwamuraba, nitwamubona tuzuja duhinduka dusa nawe. Ivyo kumumenya gace bizoba biheze. Ivyo kumwumva mwishurirwa mwijambo ry'Imana bizoba biheze. Mbwa tuzomubona imbona nkubone. Kandi umuntu wese amuziga kwivyo akarenda gakunda. Umuntu wese amuziga kwivyo agira iki? Ariyeza nkuko nawe ari uwera. Buriya rero je nasanze abantu baje kuri Kristo bamuziga ku ibintu byinshi. Umuntu ashobora kuba yicaye ngaha akaza mu nzu y'Imana akanamara umwaka asenga, mugabo atari kamuziga kwibi. Arashobora kuza kuri Kristo Yesu amuziga kw'inzu, ashobora kuza kuri Kristo Yesu amuziga k'umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza. Mugabo bitubwiye ngo niyaseruka abazohinduka bagasa nawe, nabamuziga kw'ivyo. Haleluya. Abamuziga kw'ivyo. Myani majambo, umuntu ikintu cyambere atwaye muri we ari Mana, wa musi uzoza Yesu, wa musi uzoseruka nze ndakubone. Wa musi uzoseruka nze ndakubone imbona nkubone, hama nze mpinduke se nawe. Ico rero kuri bamwe nico kidutera gusenga. Ico kuri bamwe nico kidutera kugwana na kameremere k'umubiri. Ico kuri twebwe nico kidutera kugwana n'ivyaha vya kera. Ico nico kidutera kwegeza kuri vyiyumviro bibi vyose. Kubera iki? Tumuziga kw'ivyo. Haleluya. Buri man, rega ndamaze kubona abakristo atarico bagira kinini, atarico biteguriye kanini, atarico kiba motiva gusenga hanini. Afise yandi ma objectif, afise ibindi bintu agomba gushikako. Mugabo kuri twebwe twamaze kuronka vyose bivuye kuri we, ataraseruka niturahagarara, tutaramubona imbona nkubone niturashika. Kuko uguhingurwa kwacu n'agakiza kacu kuzuye gafatanye n'umusi azoseruka imbona nkubone, natwe tukamubona. Uwo mwanya tumubonye bivuga ngo tuzohinduka dusa nawe. Oh my God. Hebrew kivuga ngo umuntu amwiteze kw'ivyo, umuntu amwizigiye kw'ivyo, hariho style de vie acabaho. Haleluya. Mbere yuko nza kurako nagume mbanze gatonye shireho urufatiro gatoye ku kijanye n'aka kantu natanguje kitwa ko turi abana b'Imana. Avuga ati ndi umwana w'Imana. Abarumaga 8:16. Mpemu ubwiwe abwirikanya n'impemu yacu ubwiwe. Twese tugati mpemu ubwiwe. Isoko rya conviction kuri umwana w'Imana wewe riva hehe? Rikomoka hehe? Bibiliya iratubwiye ikintu gikomeye cyane udakwiye kugira kunegrija. Ivuze ngo soma
mwemu bwiwe abwiririkanya n'impemu yacu. abwiririkanya avugana n'impemu yacu ko turi iki Abana b'Imana. Bona Imana icyo ko turi abana b'Imana si information ubwirwa na pasiteri. Icyo ko turi abana b'Imana si n'ibintu yuzuza. Icyo ko turi abana b'Imana ni information ishigwa mu mutima wawe na mpemu. Bona Imana nagomba babwire neza, nta muntu n'umwe agize ishurirwa rivuye kuri mpemu ko ari umwana w'Imana ashobora kubandanya abayeho ubuzima yarabayeho. Benshi bazi ko ari abana b'Imana babibwiwe n'abantu, babibwiwe n'abigisha, babibwiwe n'ibitabo basomye. Mugabo ikintu gihindura ni information ikorokeye mu mutima wawe wibariwe na mwemu. Iyo information nishobora kugusiga uko mwemu abwiririkanije n'imwemu yawe kuri umwana w'Imana, ni nawe abwirikanwa n'imwemu yawe ko ari ibyo utajya n'ibyo utanywa. Ni nawe abwirikanwa n'imwemu yawe ko ari inzira ufata n'ibibanza utohagararamwo, ko ari n'abagenzi mwojyana nabo mutojyana. Kubera iki niwe abwiririkanya n'imwemu yacu. Bari ubuzima rukristo bufite umugide, bufite umuntu wegute, bufite umurongozi. Mwemu yera niwe murongozi w'ubuzima rukristo. Ibyo atarakubarira ntabyo wobaho, ushaka kumaze kuvyiga kenshi, ushaka kubizi n'amaverse. Mbwa ibyo mwemu yera abwirikanije n'imwemu yawe. Mwemu yera navuga inyuguti, mwemu yera atanga ubuzima. Haleluya. Mwemu yera ari umwigisha w'amajambo. Mwemu yera ni umukomunikateur w'ubuzima. Haleluya. Rero icyo nasengeye suko utawuri inyigisho yanjye. Icyo nasengeye nuko mwemu yera yobwirikanya n'imwemu yawe ishuri, akomirisa umutima wawe biba biheze. Deliverance niyo nyene, hariho connaissance umenya utabwikeneye ikiganza. Haleluya. Hari connaissance yinjira mu mwemu yawe ukaba ubaye delivered. Hari connaissance yinjira mu mwemu yawe yingijwe na mwemu w'Imana ukacuganza hejuru y'ama situation. Hari connaissance yinjira mu mwemu yawe ukaca wumva umenga nta kuntu nakumwe vyokunda kubandanya uri wawundi nyene. Kubera iki mwemu yera abwirikanije n'imwemu yawe icuri. Dufise ikibazo rero, dufise abakristo bafise inyuguti mu mitima, bafise inyigisho mu mitima, bafise ibintu baniyemeje. Ngira mwebwe ntabyo mwagize. Je naho nicara gatora gatebe, sinzi wari yabimbariye kamya urabivuga gushika bikuzuye. Ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'Imana, nkahindura amato, ndi umwana. Oh my God, oh glory, ndi umwana w'Imana. Ça ne fonctionne pas. Ni mwemu w'Imana abwirikanya n'imwemu yawe icuri. Ibyo we wiyemeza nibifise capacité yo kukudelivra. Nga ivyo mwemu w'Imana akwemeza bifise capacité yo kuguha freedom. Bibiri ivuga gutya, ivuga ngo mwemu w'Imana ni watanga umwidegemvyo ahari ni waba umwidegemvyo. Niko tokwidegemvya ku cyaha ku bintu wiyemeje wewe. Mwemu w'Imana ni wenyine atanga umwidegemvyo ku bintu kana. Haleluya. Vuga ati mwemu w'Imana abwiririkanya ni mwemu yanje ambwira icondi. Ico gituma wege kumva inyigisho nziza nk'iyi, fata umwanya senga kubwira inyigisho. Mwemu yera nkominika odora y'amajambo, nagize ugutahura gufatanya n'ibyo pastor yanyigishije. Mbwa ndagomba reverence ifatanye n'ivyo mbariye wewe. Fata ibi ni vya bintu wogira amajeni ibi. Ibi ni vya bintu wokwisonzesha n'imisi 3. Ubwira mwemu yati mwemu yera ndagomba iyi connaissance yicare muri jewe. Ndagomba iyi connaissance ishugwe muri jewe. Ituwe generation y'amajambo. Haleluya. Bugati mwemu w'Imana abwiririkanya ni mwemu yanje kondi. Rero cyavuga ngo aho nasimbye mbwa ndahaciye. Acavuga ngo abamuziga kwivyo bariyeza abiteze uguseruka ku mwami wacu. Mwumvirize cyangwa vuga ngo abo nkunda ni muri urukundo rw'Imana ko rungana
ko twitwa abana b'Imana kandi niko tumeze womenga ivyo vyari bihagije mbwa ntibihagije amanutse hepfo yaciye avuga ngo uguserwa k'umwami wacu kuzofata no guseruka no kugaragara kwacu ati mugabo rero abamwiteze kw'ivyo hari ivyo bagira. Alors nagomba mbaze ndabazana ahantu kuba abana b'Imana ni ibintu bibi vyaduhaye. Icambere vyaduhaye canke vyaduhaye inyungu. Hari inyungu zifatanye no kuba turi abana b'Imana. Mugabo rero igituma naje gushiraho equilibre ni kubera ivyerekeye inyungu vyarigishijwe cyane. Mbwa ivyerekeye responsabilité yo kuba umwana w'Imana nivyo bitigishijwe. Kuko ivyerekeye kuba umwana w'Imana ni vyaduhaye gusa inyungu binadushira ko responsabilité. Haleluya. Kuba umwana w'Imana ngiki ivyo vyaduhaye bitubwira ngo ko turi abana b'Imana turabaragwa b'Imana turabaraganwe na Kristo. Usomye 1 Corinthiens 30 nawe avuga ngo Kristo yaduhindukiye ukugororoka kuva ku Mana. Vuga ati Kristo yampindukiye. Bari iyi afere kugoroka naco wokora we ngo yishikire. Iyi afere kugoroka nta bintu we wogira ngo bihindura kameremere kawe kugoroka kw'Imana. Nga Kristo yaduhindukiye ukugoroka kuva ku Mana. Igikorwa Yesu yakoze ico cyadufashije cyaduhaye ivy'Imana ku buntu. Haleluya. Ivyo si vyo nyina cyavuga ngo nukwezwa no gutungana. Haleluya. Reka ndababwira inkuru nziza. Bijya vyamwa birivuga muri Galatiya 5:22 bashima vanchayo oya mbwa ntacyo mvuge bikenya. Bivuga ngo urukundo, amahoro, kugira neza, ukwihangana, ukwirinda, ingeso nziza, guca bugufi n'ibindi. Ivyo nivyo mpemu yama. Igihe waki Yesu Kristo wahindutse igiti cya mivyo. Indani muri we mu mpemu yawe handitswe urukundo rw'Imana, umunezero, amahoro biri indani ofo yawe. Haleluya. Nisho gituma batavuze ngo nibikorwa tugerageza gukora, ahubwo bavuze ngo nibikorwa twama. Amen. Alors ko ari ibikorwa twama nyumviriza ni ikintu cyiza cyane. Ndaryohewe abagerageje gushikira ukugoroka n'inkomezi zabo vyarabana uhereye kera. Nitwo bishobora twebwe mwisezerano rishasha. Mugabo agakiza k'ico Yesu yakoze kabiduhaye ku buntu. Wewe yarushe, wewe yakoze byinshi, nga twebwe tuvyakira par grâce de Dieu. Amen. Nga umaze kuvyakira rero nabwiye ngomba kubashinga neza ku rufatiro. Nga umaze kuvyakira ni vyiza cyane, ni ikintu gikomeye. Mugabo n'urufatiro, urufatiro rukeneye kubakirwa kw'inzu. Ni fondation, na fondation ifise ikisigura atanziriko. Amen. Ivyo Yesu yakoze bibone nk'urufatiro. Mugabo Yesu amaze gushira urufatiro yiteze wewe kuba umwubatsi mwiza kuri urwo rufatiro. Amaze gushiraho fondation nawe utegerezwa gushira ku itafari ribandanya. Hari n'untambwe kwinjira kubijanye na responsabilité yacu. Umvize rero iya mbere ni twavuze ngaha yavuze ngo abamwiteze kw'ivyo, abamuziga kw'ivyo. Icambere number 1 bariyeza nkuko nawe ari wera. Yohana nawe yavuze ngo mumese imvune mugorore kire gute mumesure. Iryo jambo yakoresheje ngo mumesure imvune zanyu. Ivyashe Yohana hasomere kugira ngo ndasome neza. Praise the Lord. Hallelujah. 22:12. Ndaza vuba. Bavuze ibyo kuza vuba ku mwami wacu. Hari ibintu cyo bifatana navyo. Gatenda ndaza vuba. Igihe cyose Imana kubwiye ngo ndaza vuba, hari ibintu cyifatanya navyo. Nzanye ingero. Oh my Jesus. Kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Kugira ngo ngerere umuntu wese apana bikwiranye na fondation Yesu yashizeho. Kugira ngerere umuntu wese
ibijyanye n'ibyo yakoreye kuri urwo rufatiro. Mbandanya. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Itangiriro n'iherezo. Hahigwa abamesura imvune zabo. Hahigwa abamesura iki? Imvune zabo. Kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo. Kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo, uwo ni Yesu Kristo. Kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Uwo mugwa n'uyuhe? Ngo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa hehe mu ijuru. Mugabo avuze ngo ahigwa abamesura imvune zabo. Bandanya gatonya mu munsi wumvirize. Inyuma hazobiki? Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanye n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana. Tugende buhoro buhoro. Rega barozi mu ishengero barahari. Ukabura umurozi wicaye ngaha. Urabona hari igihe bivuga ibintu, rega ngaha Yesu no kwigisha abapagani. Rega hari umurozi ashobora kuba yicaye aha. Ukabura umurozi ugendana ibiheko wicaye hano. Uzosoboke ejo ubinzane nganda biturire. Kuko umwami wacu yozira ijoro. Wamaze kumva inyuma yawe, imbere yawe hari imbwa, hazokwikira wewe. Bandanya. N'abashakanye. Ko umuntu uzi ubushakanye. Fight n'ubushakanye. Ubushakanye ngana ubusambanyi. Gwana n'iki kintu gushikukire kikurekuye. Kuko imbere hazoba imbwa, hakurikira abarozi, hakurikira abashakanye. Abicanyi. Abicanyi muriho. Munabicanyi. Mugabo umviriza yavuze ngo hahigwa abamesura. Ndagakunda. Hahigwa abamesura imvune zabo. Ariye naho twatanguriye. Yavuze ngo abamuziga kwivyo bariyeza. Uko na waruwera. Ano Imana. Nako ndabwira ubuzima bwa Kristo hari ibintu bitajana. Ubuzima bwa Kristo ni ubuzima bufise ibintu vyankana. Bitajanamwo, bitingiranamwo. Hari ibintu rero uvyisanzemwo udashobora kubijanisha n'ubuzima bwa Kristo. Mvuma numva umbwira ngo pasa ndiko ndafightinga navyo ngo ndabirekure. Mugabo ubaye comfortable ukicara. Ukumva uri free, ukumva ni bon, ukumva ni sawa, ukumva ukora Imana n'ivyo bintu, ukumva wosenga n'ivyo bintu, ukumva ubaho n'ivyo bintu, imbere hazoba abarozi. Niko gufasha fighting n'ivyo bintu, jimbere Imana isonzeshe, senga ku bwa deliverance yawe. Nuwavuba comfortable n'ivyo bintu juste gusa ngo ndi umwana w'Imana. Ku umwana w'Imana nibisigura ivyuwayeho. Ku umwana w'Imana ahubwo bisigura ubwo buzima watinye kubaho. Haleluya. Rero Yohana umviza conseil bavuga ngo mesura imvune zawe. Naho ngo mukurikira ukwezwa no gutungana. Shaka gufashira ngo magufasha akantu ka mbere responsibility umaze kubura umwana w'Imana. Ku umwana w'Imana ntibikweza. Ku umwana w'Imana biguha kwezwa kwa identite. Mugabo kwezwa uku Yohana ariko aravuga si ukwezwa kwa identite, uku n'ukwezwa wewe upratika. Nzotandukanya uku kwezwa kubiri. Hariho sanctification uhabwa na nouvelle naissance. No kuba warafuze ubwa kabiri. Mugabo hariho sanctification ariko aravuga ifatanye na wewe no kugenda urakura ibintu bidakeneye mu buzima bwawe. Responsabilité ya mbere nimba wanyumvise umukristo nyene uba winjiye mu buzima bwo kwezwa every day. Satani yarashe kijya wakibonye apana kubandaniriza ku buzima. Uri umwana w'Imana wakibonye take time idetashe n'icyo kintu. Bivuga ngo mwiyambure ububi bwose n'imyanda isigaye. Ari ibintu utemera kwambara. Satani ashobora kugushira kumwe apana kwemera kuvyambara. Kandi ukunda kuzana munaka apana kwemera kuvyambara. Apana kwemera kubana navyo. Hari umuntu ahumurizwa juste ngo ndi umwana w'Imana. Hey, no.
aka kabiri somera abanyefeso 5:1. Akambere navuze ko kwezwa, aka kabiri abanyefeso 5:1. Ndi kuma responsabilité y'umwana w'Imana. nuko mwigana imana nk'abana ikunda. Umaze kuba umwana w'Imana, avuze ngo mwigana Imana nk'umwana ikunda. Hari ikintu kica kiza, ni ikintu ugendana. Ntamwe yaba yari Imana muri ino situation yari kuvuga gute? Ntamwe yari Imana muri ino situation yari gukora gute? Ntamwe yiza ku Imana muri bindi ko ndabaho yari kubaho gute? Icyo bita kwigana. Kwigana ni ukugendana. Nta muvyeyi n'umwe anezerwa n'umwana badasa. Umuvyeyi ari sage, umuvyeyi ari sage ashaka umwana ari sage. Umuvyeyi aciye bugufi ashaka umwana we aciye bugufi. Umuvyeyi akundana abashaka muvyeyi agomba kumwerita no kumwerita iyo viwe. Amen. Rero nimaze mwivira ngo Imana yoryoherwa yavyaye bisuma. Wewe uryoherwa uvyaye igisuma, uri umusuma ho nyene woryoherwa. Umubanda vyaye umubanda avuga ati keep on, bandanye umubanda. Mugabo Imana rero sigisuma. Imana yiteguye kugutraininga gusa nayo. Yavuze ngo rero mugire iki? Mwigane, itegeko ryo kwigana. Imana aruce nabagarukana muri Bibiliya. Bano Imana ifoko Bibiliya kibi gitabo cy'umugenzi wawe. Ni womenye ingene Imana imeze, n'ivyo ikunda, n'ingene n'ivyo yanka utabibonye mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana bice bikorohera kumenya ivyo wigana ku Mana. Kuko yaba Imana basera umuntu dushobora kugendana gutya tugakorana tukigana tukararana tukabana, byo tworoheye kwirabira ko tukayigana. Mugabo rero yashimye kwihisha, ishima kwishura mu ijambo ryayo. Biciye mu ijambo ryayo ugenda umenya umutima wayo, ugenda umenya icikunda n'ico yanka, ugenda umenya ibisesema. Hari iby'Imana yanka n'ibisesema. Hari ibya rero birita avuga ngo iravyanka, Imana itavuga ngo iravyanka, ivuga ati ibi biransesema. Noze murumva icyo aricyo, ibibonye irasesema. Ivyo ubimenya gute utasomye mu migani? Biri gusaba ko uba umugenzi w'icyo gitabo cya Bibiliya. Ati pasa none ivyo byose nobigirira iki? Abamuziga kwivyo. Erega Paulo yavuze ngo nkamwe twaba twizigiye umwami wacu muri ubuzima gusa. Ati twaba tugoye gusumvya abandi. Nkamwe inzamba yovuga watonze aya makoraniro wamikavuga gasigara ngaha, woba wagoye gusumvya abandi. Umwami wacu nitumwizeye muri ubuzima gusa, ngabo no mu buzoza mbere wofu mubona bike muri ubuzima hakuhomba ubuzoza. Urazi gituma uburira imite gusa umwanya muto. Ngo jewe icyo nkunda kwizera, nkunda kuvuga ati simushaka ryo ibyo kubaho ngaha ndabibeho nyene, n'ivya hariya mbe ndavyiteguriye. Mviza igituma wogira ibyo byose, abamuziga kwivyo. Uryamye mu ijoro igitombo wonze ugasenga ukanarimbura umunsi wa ngene wagenze, ivyo gusaba imbabazi ukabisabira imbabazi, ivyo kwihana ukihana, ni kubera erega yoza mu ijoro. Abamuziga kwivyo none aje mu ijoro, ubwo bucafu bwose waburyamanye niyo nzigo n'abantu bose wase kubaharira. Abamuziga kwivyo. Amen. Filipi 2:5. Mwanya wanje wameranye kandi ndahejeje. Ngandi kuma responsibility. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Inyigisho ishe kutagwira, mugabo uri umugorozi urera, Yesu yaguhindukiye insinzi, biroroshe kuko ntacyo ukoze wewe.
kuba umwana w'Imana ntibifatanye gusa na benefisi n'ibyo twarose muri Kristo Yesu. Kuba umwana w'Imana binafatanye na responsabilité. Umviriza aka kantu ko kanyoheye, avuga ngo mugire wa mutima ndacyawiga uragutse cyane. Mugabo ngaha umwe yasurinye ngaha nuwo guca bugufi, kuko ubandanije avuga ngo nawe yari afise ishusho yo kubaha Imana, niyumvise ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ngo ahubwo yisize ubusa araganduka aca bugufi apfa urupfu rwo ku musaraba. Iri jambo ryose mvuze ndagyegeranije ni ijambo rimwe, guca bugufi. Muri uyu mutima bavuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ijambo rimwe rikomeye ni ijambo ryo guca bugufi ni mu mutima muri Kristo Yesu. Igishe ku umuntu ari humble, byigishe gishane cy'umuntu aciye bugufi n'umuntu w'umunyabwibone amuziga kw'ivyo. Ari kuvuga n'ibindi byinshi ngo umwanya wanje wameranye, mugabo ndagomba kuvyegeraniza ngaha. Tumaze kwakira Kristo Yesu biduhindura abana b'Imana. Tumaze kuba abana b'Imana hari ivyo twakira par grâce de Dieu, hari n'ivyo turi responsable yavyo. Twakira ivyo bintu bibiri ku mwana w'Imana. Stand up. Zobandanya ku munsi w'Imana, ikigwa nifuza ko zizotuhagarika neza ku rutare rwiza.